gusenya ibirindiro byayo, ngo bamare gusenya ibirindiro byayo barahagarara ntibakomeza operasiyo. Ari narwo ruriya rwandiko twabandikiye tubabwira ko bakoze gusenya biriya birindiro ariko bahagarariye aho ngaho batakomeje ngo bagume bahige Red Tabara. Ntituramenya impamvu uwo bayizi yo yivuga twese tugafatikanyiriza hamwe kubaza leta y'u Burundi impamvu yarashe Red Tabara kandi ariyo misiyo yayizanye ikabarasa rimwe igahagararira hariya. Ikibazo nanje nawe twokwigaho twakimenya tukabwira leta y'u Burundi na leta ya Kongo yayizanye komisiyo yabo bayihagaritse batayikomeje. Ni munyihanganiro gato kandi tumuzumve. Reka mbaze Manyota rino jambo. Urashobora kumbwira itariki abarundi binjira muri Kongo kuri misiyo bilaterale yabo na Kongo na guverinoma? Urashobora kunyibutsa itariki binjira muri Kongo abarundi binjira kuri misiyo bilaterale na government? Urashobora kunyibutsa itariki binjira muri Kongo? Oya sinye bukankaretse nsubiye inyuma. Urashobora kunyibutsa itariki barasiyeho Red Tabara mu masango? Yari uwuhe mwaka? Izihe tariki barasa Red Tabara? Umwaka wo ndawibuka, umwaka n'ukwezi ndabyibuka, ni muri 2022 mu kwezi kwa mbere. Okay, amatariki niyo ntibuka neza. Sava. None abarundi washimye ko bagiye kurasa Red Tabara muri 2022, sibyo? Bakaba barinjiye muri Kongo muri mission bilaterale muri 2023, siko bimeze? Oya, 2022 no, binjiye mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa kangahe? Kwezi kwa mbere. Donc niho bara kwa 2022 mu kwezi kwa mbere. Yava kora coalition na FARDC na Mayimaye muri Rubirizi ni muri 2022. 2022 mu kwezi kwa kangahe? Kwa mbere. Operation yo mu masango yabaye mu kwezi kwa kangahe? Nico gihe nyine mu fin janvier. Nico gihe izo operation zabaye, sinibuka exact umunsi wariho ariko ni fin janvier 2020. Manyota, reka ndetire no jambo mbere kukomeza bino bintu. Mission bilaterale y'abarundi na government ya Kongo, nta operation nimwe abarundi bakoze muri Kongo. Iri operation yakozwe mu masango yagiye abarundi bagiye batarasinyanya amasezerano na leta ya Kongo. Urabyemera cyangwa ntubuzemera? Oya sinzemera. Ahubwo Kagame na Tshisekedi bari bakiri inshuti n'ishike. Saba abarundi bagenda kuri mission ya Kongo. Ureka kubihakana aba barundi kuvogeze muri Kongo. Umva nkubwire ibintu bene izo ko biverifya no kuri Kongo. Reka twoye kubishaho impaka. Wavuze naje reka ndangize. Mbikubwira bigukonfirma mu bwonko, uzakire mu bitekerezo uko nawe uzuvuga ndabyumva. Kuva abarundi washimye bagiye muri Kongo, aba ngaba bavuze bagiye kurasa Red Tabara, ntabwo barakora operation kuri Red Tabara n'umunsi n'umwe. Nta ntambara nimwe barwanye Red Tabara habe n'umunsi n'umwe. Bajabukiye aho bita muri Gitavuza Mpegeri, abandi baca Iremera, bahurukira Gahororo, batwika inzu z'abaturage, bacumbika mu Gitoga, bava mu Gitoga baja ku Ndondo, banyura mu Magunda hari Red Tabara, basiga Red Tabara mu Gateja, basiga Red Tabara mu Gipupu. Nibwo bagiye kwinjira mu Bijabo, twigwanira irabihorera iriyeka. Nta operation nimwe abarundi bagiye bahamagawe na Gisegeti ku masezerano ya Gisegeti kuri mission bilaterale barakora operation kuri Red Tabara n'umunsi n'umwe. Operation ya Red Tabara mu masango yabaye 2020 na 2019, yabaye 2020 ni Corneille Sematama barasaho bita mu Kamidoki naho bita mu Gifuni. Yabaye 2021 ni operation yabaye mu masango yari nko muzungu mare mu Rusongo, twigwaneho yayirashemwe n'abarundi bavuye Burundi, ico genya musaraba yari mu Gitoga. Aba barundi bagiye muri bisyo bilaterale mwashimiye tibararasa Red Tabara n'umunsi n'umwe. Ibyo nkubwiye ubyakiro uzumve neza gutyo ko aba barundi mwashimiye mwe bina Enoke nta munsi barakora operation kuva basinya amasezerano na leta ya Kongo. Ijambo rya kabiri, Manyota, amarangamutima ya politike muza muyareka ariko turabanyamurenge turavukana kandi turaziranye. Imihana 473 yasenyutse. Jewe no kubwira imihana Red Tabara yatwite ukwingana n'izina ry'umuhanizo no kuyindi nuko nta mwanya afite. Ifatikanyije na FARDC na Mayimaye. Kakubwira imihana FDLR ifatikanyije na Mayi na FARDC bitari kumwe na Red Tabara. Hari imihana yatwiswe na FDLR, hakaba n'imihana yatwiswe na Red Tabara. Ko nta munsi numwe ko mwanditse mukavuga Red Tabara ko mutashize mu FDLR, ico ni kimwe. Kuzi ko imihana yiwacu yagisha Red Tabara ifatikanyije na leta kwitwika ko ntabwo mwigeze mu blaming. Wahoze uje kwandika Red Tabara ikoreshwa na leta
kutigeze ubwira Gisegeti ati yewe FARDC iri mu Minembwe, turanenga FARDC iri mu Minembwe kuko nikoresha imitwe yose yavuye mu mahanga. Kuja kwandikira Red Tabara muza abayikoresha ko ari FARDC gituma mutabwiye leta mu ibire ngo Gisegeti tuza amakuru yo mu Minembwe, ariko twe tuza amakuru yo mu Minembwe. Iyi mitwe yavuye mu mahanga yaba ari FDLR yaba ari Red Tabara ikoreshwa na FARDC iri mu Minembwe. Ni gute muje gushinja Red Tabara gutwika amazu mukibagiza uwari uyiherekeje wayitegekaga gutwika amazu? Umunsi Damascene ni umurundi, si umunyarwanda, si FDLR. Yaguye henti, yaguye mu Gahwera, yarashore giterewe umunsi kuri Nyabihoma hashano naho biti Maranda, naho bisha mu Gipupu ntiyatwiswe na Red Tabara. Maranda ntiyatwiswe na Red Tabara, Itara ntiyatwiswe na Red Tabara. Imibunda yose yahiye Red Tabara iri ahantu bita mu Majaga naho bita mu Masoro. Imibunda yatwiswe na FARDC nitwikwa na FDLR. Ko mutaza muyivuga wowe na Enoke, ko mutaza muvuga FDLR. Ijambo rya kabiri, iyo muje kuvuga ngo Red Tabara akaba ari muje kumenshoninga mu nzandiko zanyu, ntimumenshoninge FARDC ibakoresha, mwumva ko muri kumenshoninga umu acteur w'ikibazo. Ayo ni amarangamutima ya politike. Ariyo mpamvu rero nshaka kukubwira ngo rura rwandiko rwanyu rwari rwuzuye amarangamutima y'inyungu wenda ziri behind scene tutazi, ariko ari ukubona ukurevandika duwaza ikibazo kibera iwacu Manyota, kuko bisaba abaturage buri munsi ngo nitubwire leta ikibazo cacu. Muba mwarabwiye Gisegeti mukamubwira ngo nta makuru y'iwacu uzi, ariko Red Tabara yadusenye na FDLR na Mayimayi n'indi mitwe yose zatumwe na leta. Muzandika urwandiko runenga leta kubwo gushigikira, kubwo kurekirita imitwe yose kuza gusenyera Abanyamurenge. Mike, urakoze ku makuru cyane, kandi ntiyanyuze ku mipaka y'ahandi, yanyuze mipaka ya Kongo yambuswa n'abasirikare ba Kongo. Ikindi ngira Manyo, izi Sukoyi nizi drone zija kurasa muri Masisi ejo bundi muri 2023 na 2024 ntizari ayo mafaranga yaziguze Kongo yari Kenya ku buryo itari kugura Sukoyi imwe ngwije kurasa Red Tabara yari mu Rurambo, ngwije kurasa na FDLR zari mu Rurenge, ngwirase Mayimayi zari mu Rugezi, ngwirase Mayimayi zari ku Gatongo. Red Tabara niyo yatumye uwitwa Colonel Guy n'uwitwa Colonel Emma baza gusenya makani kamaze gutuza abaturage. Red Tabara niyo yagiye gutera wa munsi kuri Evomino mu Marango. Ibuna muvuga langage politique, ariko kandi mugaruke muri logique personnelle. Isi langage gukoresha mu bantu bariho turi Abanyamurenge ba Metre Nos bari hano, turi abagabo turi hano, nguze kutubwira ngo leta ya Kongo FARDC